Ibiriko birakorerwa umupfasoni Floriane Irangabiye apfunzwe atakindi azira atari uko ari umupfasoni w'incabwenge akunda igihugu kandi atemeye kurera amaboko ngo arindire ko inyishu zizozana abandi. Ico nyene nico gituma abakenyezi benshi batubahuka kuja habona ngo baterere mu kubaka igihugu. Abakenyezi benshi baratinya kuja habona, baratinya guserura ivyiyumviro vyabo, bagatinya no kugwanira amahoro n'agateka kabo kugira ngo ntibahave bicwa canke ngo banyuruzwe canke ngo bapfungwe canke ngo bakwegera ababo. Bisa nuko ivyo ari vyo tubayemwo mu Burundi, yamara ntaworeka uko biri kuko igihugu ni ca twese. Amahoro, ubutungane n'iterambere ni umurimo wa twese, kubiharanira ni itegeko twahawe n'Imana. Ntihakagire uwicara ngo arindire ko bohamubera. Aha rero nagomba ntera akamo abarundikazi. Imisi yararenze yuko umukenyezi aguma mu kigo, ntaseruka aho bavuga ijambo, ntavuge nawe ico abona, ico yifuza n'ico aterereye. Aho hari kera. Ibi vya Floriane n'abandi babonye nkayo ntibidutera ubwoba ngo biduce intege. Igihugu cacu kiradukeneye. Haguruka nyabuna musohoke mwubake Uburundi. Ndateye akamo n'abategetsi b'u Burundi boye kuzimya umuco w'abanyabwenge ngo umuntu ahogwe ivyiyumviro vyiwe kuko bidasa na gwabo. Ntibikitwe icaha kugira ivyiyumviro bidasa n'ivyo abari ku butegetsi. Nibakundire abarundi bose mu bitsina vyabo no mu bwoko bwabo, bashire hamwe bubaka Uburundi. Nibahagarike rero iryo terabwoba kuko abafise ishaka bashaka gukora ni benshi babuze aho bakorera.